igihugu kacu kiteka torekira intambara abana bawe bagukunda uzogusanura uguteza imbere esitoto ryawe Burundi amashamba n'udusozi ipampa ryiza n'icayi ciza ikawa nziza n'itunga ryawe ibiyaya imyonga n'inzuzi ibiyaga Tanganyika ibikoko n'utunyoni twiza turirimba ubwiza bwawe mu gitondo ca kare cane abana bawe bagenda ku mirimo ese ubabonye bariko bakora banezerewe birahimbaye Arundi twese twijukira ibikorwa Icubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe na Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye umutamukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi baraganutse bava mu gihugu ca Ethiopia mu gisagara ca Addis Abeba aho ku ruhande rw'umukuru w'igihugu yari yagiye kwitaba inama isanzwe igira 38 y'abakuru b'ibihugu n'abareta bari mu bumwe bwa Afrika ku ruhande rwa Nyenicubahiro umutamukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe yari yagiye kwitaba inama igira 29 y'ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika rijejwe iterambere. Mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta biri mu bumwe bwa Afrika hari hategekanijwe amatora y'indongozi shasha z'uwo muryango. Aho rero Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene yaritavye amatora arashikana ijwi ry'u Burundi mu kwitorera indongozi zituje imbere ku mugabane wa Afrika kugira ngo dushike ku ntumbero no ku migambi twishinze nk'umugabane wa Afrika. Aho rero muri ayo matora Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarizewe n'ibihugu byose vya Afrika kugira ngo Uburundi bube icegera ca mbere c'urongoye iyo nama y'abakuru b'ibihugu uwo nawe akaba ari umukuru w'igihugu ca Angola Nyenicubahiro João Lourenço. Ahandi muri iyo nama byari bitegekanijwe kandi n'amatora y'umugwi nshingwabikorwa w'uwo muryango aho naho nyene batoye umuyobozi asanzwe atwara umugwi w'ubumwe bwa Afrika uwo nawe akaba akomoka mu gihugu ca Djibouti akaba yitwa Mahmoud Ali Yusuf. Haratowe kandi n'icegera ciwe nawe akaba ava mu gihugu ca Algeria akaba yitwa Ambassadeur Selma Matika. Inyuma y'amatora hari hategekanijwe kandi no kurabira hamwe ivyegeranyo vy'ingene no kwirimbura intambwe uwo muryango wateye muri uno mwaka barabiye ku ntumbero n'imigambi bishinze. Aho rero ni ivyegeranyo biri ku bisata bitandukanye, ibisata vy'amagara y'abantu, vy'amahoro n'umutekano, iterambere, eka ibisata vyose vy'ubuzima bw'uno mugabane. Cane cane kuvyerekeye icegeranyo cerekeye amahoro n'umutekano ko yifashe muri Afrika, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarifatikanije n'abandi bakuru b'ibihugu kugira ngo aratera ivyatsi ahantu hose hari imigwi y'iterabwoba, imigwi ifise ibigwanisho iguma ihekura umugabane wa Afrika. Aho yarashimikiye cane cane ku gice c'ubuseruko ca Congo aho yasubiye gutera ivyatsi umugwi M23 ushigikiwe n'igihugu c'u Rwanda ukungene bidashobora
uja mu mwumvikano mu biganiro kugira ngo hatorwe inyishu z'ibibazo ata amaraso asesetse. Aho rero yashikirije umugambi w'amahoro. Umugambi w'amahoro ushikirijwe n'igihugu c'u Burundi. Uwo mugambi w'amahoro uhagaze cane cane ku bintu bitatu. Ica mbere ni uguhagarika ingwano, guhagarika vuba bwango kugira ngo n'abaza gushigikira no gutabara bashobore gushikira abenegihugu. Gutyo bishobora no kworoha yuko hajaho ibiganiro bishobora kworoha hagati y'iyo migwi itandukanye. Ica kabiri ni uko nyen'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahamagarira amakungu, amashirahamwe mpuzamakungu gushigikira bimwe biboneka igihugu ca Congo. Ayo mashirahamwe mpuzamakungu akagira uruhara ruboneka mu gutuza imigwi yose ifise ibigwanisho iri ku butaka bw'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Muri ubwo buryo igihugu c'u Rwanda gisigura ko kirungika ingabo mu gihugu ca Congo kugira ngo igwanye umugwi FDLR. Muri ico gihe ntacotuma gisubira kurungika ingabo zarwo ku butaka bw'igihugu ca Congo, kuko muri uwo mwanya amakungu yose azoba yahagurukiye rimwe afatana mu nda kugira ngo atuze iyo migwi yose harimwo n'uwo mugwi FDLR. Ikigira gatatu nicerekeye umugwi M23. Mu gihe uwo mugwi usanzwe uvuga ko ugizwe n'abakongomani, ntacotuma ingorane z'abakongomani hagati yabo zica mu kwicana, mu gusesa amaraso. Asaba yuko boca bagira ibishoboka byose kugira ngo umugwi ushobore gutorera inyishu z'ibibazo n'abakongomani bose hagati yabo biciye mu biganiro, na cane cane yuko hasanzwe hariho umworosha yatowe, uwo nawe wahoze ari umukuru w'igihugu Uhuru, kugira ngo ashobore korosha ibiganiro gutyo inyishu iboneke ata amaraso asubiye guseseka. Ikindi ntogenda ntavuze ni uko mu matora y'ibisata bitandukanye, amashami, imigwi iri mu bumwe bwa Afurika, nyakubahwa yahoze arongoye igihugu c'u Burundi Domitiano Ndayizeye yasubiye kwizegwa nawe nyene n'abagize ubumwe bwa Afurika, arongerwa ikiringo co kuba muri ya nama y'inararibonye bagize ubumwe bwa Afurika. Aho rero turabona neza ko iyo nama ije iduha ivyamwa vyinshi, kuko Uburundi bwizigiwe, abarundi babandanya bizigirwa, kandi koko yuko ubuhizi bw'abarundi buguma bugaragara. Muri iyo nama aho hasanzwe hitaba abakuru b'ibihugu n'abakuru b'amashirahamwe atandukanye, ni n'akaryo kububahwa ko guhura bakaganira ku vyerekeye imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo canke amashirahamwe. Ni muri iyo ntumbero nyen'icubahiro umukuru c'u Burundi yabonanye n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, nyakubahwa Antonio Guterres, aho baronse akanya ko kurabira hamwe uko imigenderanire yifashe hagati y'amashirahamwe mpuzamakungu ONU be n'igihugu c'u Burundi ku vyerekeye gufatana mu mugongo kugira ngo dushike kuri rya hangiro ry'iterambere twishinze. Aho rero umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu nyakubahwa Antonio Guterres yarashimye cane intambwe Uburundi bugezeko, eka aranakeza cane igihugu c'u Burundi kuko uno munsi havuga ibikorwa vy'iterambere gusa, ukurikira amakuru y'u Burundi n'ibikorwa vy'iterambere. Ivyo rero yateye intege cane abenegihugu b'u Burundi abishikirije nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Ikindi nyakubahwa Antonio Guterres yashimikiyeko cane nuko yakeje bimwe biboneka cane Uburundi, kuko Uburundi uno munsi bufise demokarasi yamaze gushinga imizi, kandi eka no ku vyerekeye politike inzego zose, imigambwe yose ifatana mu nda uno munsi iri kumwe atanishamirano, eka n'abikorera ivyabo canke amashirahamwe ategukira inyungu za politiki. Ivyo rero yarasavye yuko n'abarundi bobifata nk'ubutunzi bwo gukingira, arongera kandi aranakeza umukuru w'igihugu c'u Burundi ku ruhara rwiwe no ku burongozi bwiwe, aho Uburundi busanzwe bwitanga cane kugira ngo butsimbataze amahoro n'umutekano mu karere, eka buteze n'imbere akarere, na cane cane ko umukuru w'igihugu c'u Burundi uno munsi aramutswa umuryango w'isoko rusangi irimwo ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko be na Afrika y'ubumanuko, akaba atwara kandi n'amasezerano yiswe Accord Cadre kugira ngo asimbataze amahoro n'umutekano mu gihugu ca Congo be n'akarere. Hambavu y'iyo nama umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye kandi na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia, nyakubahwa Abiy Ahmed,
arongera arabonana kandi na nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Chad, nyenicubahiro Idriss Déby. Aho rero mu byo baganiriye barasubiye kandi kwikeza kubwo imigenderanire myiza isanzwe ari hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri be n'Uburundi. Baraganira no kuvyerekeye ibisata bitandukanye, imibano, ubutunzi, amahoro n'umutekano mu karere. Eka barasubira kandi bariyemeza kubandanya bakomeza ubucuti. Aha rero noshimikira nibutsa bariko baratwumviriza bose ko ivyo bihugu bibiri, aha ndavuga Ethiopia na Chad, ari ibihugu bigenzi kandi bivuganyi ku Burundi kuva kera. Ibihugu vyamye bishigikira Uburundi mu bihe bigoye igihugu cagiye kiracamwo, kandi bishigikirana no mu manama mpuzamakungu. Ku ruhande rw'ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika rijejwe iterambere, naho nyene hari hategekanijwe amatora y'indongozi shasha y'iryo shirahamwe. Ikindi gikorwa gikomeye cakozwe hambavu y'iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta agize ubumwe bwa Afrika ni ikiganiro ku bamenyeshamakuru no ku banyafrika batandukanye, abakuru, indongozi n'abandi. Ikiganiro cari kiremeshejwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi, akaba ari nawe asanzwe arongoye umuryango w'isoko rusangi ririmwo ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko be n'ubumanuko, afadikanije na nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Zimbabwe, akaba nawe atwara umuryango urimwo ibihugu biri muri Afrika y'ubumanuko, umuryango ujejwe iterambere, ari kumwe kandi na mugenzi we nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Zambia. Ico kiganiro cari gifise intumbero yo gushikiriza umukandida ashigikiwe n'umuryango wa COMESA be n'umuryango wa SADC, umukandida asanzwe ava mu gihugu ca Zambia, kugira ngo bashobore kumwamamaza, ashobore kandi nawe gushikiriza imigambi n'imigabo yiwe, aho asanzwe ahiganira kurongora ibanki ya Afrika ijejwe iterambere. Ico kiganiro rero cabaye nk'ikimenyetso kitabesha c'ukunwana hagati y'ibihugu biri umuryango w'isoko rusangi, umuryango usanzwe urongowe na nyenicubahiro w'igihugu c'Uburundi, ikimenyetso kitabesha yuko ku burongozi bw'umuvyeyi wacu Sebarundi, ibihugu vy'uwo muryango bivuga rumwe, bigashira inguvu hamwe mu mukandida umwe, vyizera byose yuko azoshobora kugira uruhara ruboneka biciye mu burongozi bw'iyo banki, kugira ngo ibihugu biri muri uwo muryango, eka ibihugu biri muri Afrika yose bishobore gushika kw'iterambere rirama. Rero ivyo bihugu uwo mukandida muca mutahura yuko ashigikiwe n'ibihugu byose biri mu muryango wa COMESA be n'ibihugu byose biri mu muryango wa SADC. Abakuru b'ibihugu nabo barongoye iyo miryango bakaba baje bavuga rumwe bati uyu niwe dushize imbere. Uwo mukandida kandi akaba nawe yarashoboye kwerekana ubuhizi bwiwe n'ubumenyi afise mu vyerekeye kurongora amabanki, eka no muri ico gisata c'ubutunzi, aho yari amaze gukorera amashirahamwe atandukanye, harimwo n'amashirahamwe mpuzamakungu, na cane cane ibanki y'isi. Ku ruhande rw'inama igira 29 ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika bari mw'ishirahamwe rijejwe iterambere OPEDAD, naho nyene hari hategekanijwe amatora y'indongozi shasha y'urwo rwego. Muri ayo matora rero naho nyene nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'Uburundi Angeline Ndayishimiye yaritavye ayo matora, arashikiriza nawe nyene ijwi. Aho rero muri ayo matora umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Sierra Leone niwe yizewe kurongora uwo muryango, ashigikiwe n'urwego nyobozi. Muri iyo nama kandi nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yitavye, hari hategekanijwe no kwemeza ikirangamisi c'imigambi n'ibikorwa bigiye kurangurwa mu myaka 5 iri imbere, kuva muri uyu mwaka w'2025 gushika mu mwaka w'2030. Aho rero naho nyene nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yaraterereye bimwe biboneka. Muri iyo nama urwego rw'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bihurikiye muri Afrika rujejwe iterambere rwarashikirije nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'Uburundi indangabumenyi y'iteka ryo kumushimira ku bikorwa vyiza yakoze muri iyo myaka 2 yose, harimwo no gutegura ico kirangamisi bemeje
ikirangamisi c'ibikorwa vy'imyaka 5 iri imbere. Mu gusozera tuvuga rero yuko iyo nama izaniye inyungu nyinshi Uburundi, aho Uburundi bwasubiye kwizerwa, aho abarundi basubiye kwizerwa, aho ibikorwa vy'abarundi bishimwa na Afrika, bigashimwa n'abayobozi bose ku bisata bitandukanye. Ntiharambe rero uburongozi bwiza bw'igihugu, ntiharambe abarundi bari inkerebutsi bakaba abanyamwete, kandi n'urugendo ruraca rurerure, cane cane yuko ico kibanza c'umukuru w'igihugu co kuba icegera ca mbere c'uwurongoye iyo nama y'abakuru b'ibihugu mu bumwe bwa Afrika ari intambuko idasanzwe izomushikana kurongora uwo muryango mu mwaka uza. Radio television turakukunda cyane.